wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Yesu muri kino gitondo turavuze ngo uruwera ma. Uruwera ma. Izina ryawe rishizwe hejuru. Izina ryawe mwami twazindutse mwami kurishira hejuru y'andi mazina yose. Ukora ibintu neza. Uri gitangaza unezereza imitima yacu. Unezereza ubugingo bwacu ma. Niwo utwishura mana yo mw'ijuru. Niwo uduha intahe zo gushinga. Niwo duha mana ibyo kugukengurukira mana. Niwo dutangaza, niwo uhindura iminsi yacu. Niwo fata umwiza wacu ukawuhindura umuco. Niwo fata mana yo mw'ijuru ivy'ubupfu vyacu ukabigira ubugingo. Niwe mana ugarukana ivyizigiro mu mitima yacu. Niwe wazuye aba bantu bose twumvise bari barapfuye mana. Niwe watugarukaniye. Niwe wakoze ibihambaye. Nico gituma mwami natwe tuvuze ngo uruwera muri kino gitondo tugushimira kugira neza kwawe. Mana tuvuga mwami igihe cyose uzokwama utunezereza. Igihe cyose uzokwama udutangaza. Ndavuze mana ngo reka abantu bawe batangazwe nawe muri uno mwaka ma. Ndavuze ngo reka abantu babagendere mu bitangaza byawe muri uno mwaka ma. Reka abantu babagendere mu kubohoka no kwagukirwa muri uno mwaka. Reka abantu bakubone, reka abantu bagukoreko. Reka abantu mwami babone ibikorwa vy'intoke zawe. Barushirize kukwegukira no kukwishikanira. Kuko uri Imana idakoze isoni. Uri Imana isezeranye ishitsa. Uri Imana itabara abantu bayo mu gihe cayo. Uri Imana inezereza ubugingo bwacu. Mana wavuze ngo uzotwongera umunezero mu minsi yacu yose yo kubaho. Ndavuze mwami ngo reka ishengero ryuzuzwe umunezero wawe mwami. Muri kino gitondo abantu babuzuzwe umunezero wawe. Muri kino gihe mwami mu ntango z'umwaka abantu buzuzwe umunezero nawe. Mana ivyiza ukora birushirize kuba hagati yacu. Mana kugira ngo dukorane mwami Yesu turi amabuye mazima. Ashengera intaye kugira neza kwawe. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Semerera cyane uti amen. Ndamukirize n'uri bubamfu bwawe n'iburyo bwawe umugumbira uti kini gihe ciza. Haleluya. Haleluya. Mugire uti uyu ni umwaka mwiza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Mubwira uti yitwa Emmanuel. Bisobanura ngo Imana iri hagati yacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana iri hagati yacu, Imana ikorera hagati yacu kandi Imana izogendana nawe. Haleluya. Mu ntango z'uyu mwaka ndashaka kukwibutsa iki kintu ngo Imana izokugira neza. Uhagarare ku ijambo, wizere ico ijambo ry'Imana rivuga, witege ico Imana igiye kugukorera. Haleluya. Ubeho mu kwitega Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwanditsi w'Abaroma yaravuze ngo tubayeho mu kugira ico twiteze. Haleluya. Ntidushobora kubaho nk'abantu badafise ivyizigira ko tubayeho mu kugira ico twiteze. Haleluya. Nditeze kubona Imana, nditeze gukuzwa n'Imana, nditeze gukomezwa n'Imana, nditeze kumenya Imana kurushiriza, nditeze ko kwimfata nanje nkayifata. Haleluya. Mariage yacu ikarushiriza kuba amen. Ikarushiriza gushinga imizi. Bwana asifiwe sana. Tumaze iminsi twiga kuri iri jambo, duhagaze ko muri uno mwaka muri iri shengero, aho Imana yatubwiye ko ari umwaka wa multiplication, aho Imana igomba kugwiza byinshi mu buzima bwacu, aho Imana igomba kugwiza potentiel iri mu buzima bwawe, aho Imana igomba kugwiza amagara usanzwe uri umuntu w'amagara make, aho Imana igomba kugwiza ubwenge, aho Imana igomba kugwiza gikundiro ku buzima bwawe, aho Imana igomba kugwiza influence yawe mu bantu, aho Imana igomba kugwiza inkomezi zawe, aho Imana igomba kugwiza autorite yawe, ububasha ufise bwo gushingira intahe Kristo, aho Imana igomba kugwiza abo mu muryango wawe bagiye kumwizera, bagiye gukizwa. Haleluya. Amen. Aho vyose bigomba kugwira. Bwana asifiwe sana. Rero mu kwezi kwa mbere iri jambo turamaze igihe turiko turarivuga ko mu buryo butandukanye,
ariko kandi ni ijambo twagiye tubona ko ryemplika canke rizana responsabilité ku buzima bwacu mu buryo butandukanye. Uno munsi nshaka kuvuga muri ubu buryo iri jambo mpagaze ku mutwe canke ku ijambo ry'uno munsi. Ndashaka dusome Genèse chapitre 16 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Genèse canke itanguriro kuva mu murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Urashobora gufata Bibiliya yawe, itanguriro 16 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Sarayi muka Abrahamu ntiyari yaravyaye, kandi yari afise incoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Sarayi abarira Abrahamu ati, raba Uhoraho yanyimye ivyara, enda vyara ku ncoreke yanje, kumbure nzoronkera akana kuri we. Nuko Abrahamu yumvira Sarayi. Abrahamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'i Kanani. Sarayi umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi incoreke yiwe, amuha Abrahamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Abrahamu ataka gakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashize incoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye ko ifise inda icirankengera. Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Abrahamu yishura Sarayi aterega incoreke yawe, ni wewe uyigaba ukayiganza, numugira uko ugomba kose. Nuko Sarayi amukoresha agatuzo, araruha aramuhunga. Umarayika asanga ageze iruhande y'isoko y'amazi mu bugaragwa. Uwo ni Sarayi yahunze, niyo soko iherereye ku nzira Hagari yahunze, iherereye ku nzira ija Ishura. Aramubaza ati, Hagari incoreke ya Sarayi, uvahe ukajahe? Aramwishura ati, mpunze mabuja Sarayi. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, subira kwa nyokobuja uce bugufi munsi yiwe. Umumarayika w'Uhoraho atako aramubwira ati, nzosegenyura cyane uruvyaro rwawe, bitume rutoharurika kubwo kuba isinzi. Umumarayika w'Uhoraho arongera aramubwira ati, raba ufise inda uzovyara umuhungu, kandi uzumwite Ishmayeli. Kandi Uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. Mu bandi bantu akomeza mu bandi bantu azomera nk'indogoba y'inyeshamba, azohanga abantu bose nawe ahangwe na bose. Azopfa aho yishingiye amahema yo gusita bene se wabo bose. Uhoraho avuganye nawe, Hagari amwita izina ati, uri indavyi. Indavyi hariko akatuzo ati, mbega aha hantu koko ndahaboneye iyimbona. Nico catumye iryo riba ryitwa iriba ry'Ilehayi Royi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi. Hagari avyarana na Abrahamu umwana w'umuhungu. Abrahamu yitwa umwana wiwe yavyaranye na Hagari Ishmayeli. Abrahamu yari amaze imyaka 86 igihe Havyari yavyarana na Ishmayeli. Amen. Amen. No musi ndashaka kuvuga iri jambo muri ubu buryo, kandi riza gushimikira ku kintu tumaze iminsi turiko turiga ko kijanye no kugwira canke no kugwiza Imana yadusezeraniye muri uno mwaka. Ku munsi wa Mungu twaravuze akamaro ko kuba abantu bafise igishika, bafise passion, kugira ngo bashobore gushishikara. Kandi twaravuze yuko uyu muntu adafise ico gishika adashobora gushishikara, kandi yuko bigoye ko umuntu ashishikara urugendo yatabona iyo ari karaja, kandi yuko bigoye gushishikara naho wabuzi yuri kuraja utazi ico uzokurayo, utazi agahembo. Haleluya. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga iri jambo ndarishimikira ko nkoresheje aya majambo. Ndashaka kusubiramo ikintu twasomye ku munsi wa mbere kuri iri jambo ryo kugwira. Abo twatanguranye iri jambo umwaka ugitangura twaravuze yuko kugwira
ariko Imana yategetse Adamu na Eva iravuga ngo nimurondoke mugwire kandi mukwire isi yose. Ndababwiye ngo nimugende mukwire hama muganze. Ndagomba ngo dusobe gusobanukirwa neza yuko kimwe mu bintu Imana yahamagariye abana b'abantu, Imana yaduhamagariye atari ukugwira gusa, ariko intumbero y'Imana nuko Imana yashatse yuko abantu bafise kamere kayo, abantu bafise ingabire zayo, abantu bafise ishusho ryayo, abantu bafise ivy'ubumana n'ibimana yahaye kuganza isi. Haleluya. Mu mugambi w'Imana icifuzo cayo nuko uzoganza, ariko ukaganza ufise ivy'agaciro Imana yashize mu buzima bwawe. Ariko kandi kimwe mu bintu twarabonye yuko Imana yavuze ngo mugwire. Kugwira ni itegeko. Subira wibutse uwo muntu mwicanye yuko kugwira canke kugwiza canke kwimultiplier Imana yabitanze nk'itegeko, si suggestion, si option, si gisabwa buhoro buhoro, ariko Imana yagutegetse kugwira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bwira umuntu mwicanye uti Imana igutegetse kugwira. Haleluya. Igituma Imana yadutegetse nuko yo yarakoze ibishoboka vyose. Nukuvuga ngo Imana yaratanze ivyankenerwa. Urabizi hajya umuntu arashobora kutashika ku rugezo rw'igikuriro kuko atafunguye neza. Sivyo? Bivanye n'imfungurwa umuntu afungura, arashobora gushika kuri potentiel yiwe maximal. Sivyo? Arashobora gushika ku kwagukirwa canke ku gukura kwiwe kwa nyuma. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo umuntu atahawe amavitamine canke atafunguye neza, arashobora kutagira igikuriro yagomvye kugira. Ariko kandi mu nkomezi ziwe canke mu kabuto canke muri mu bigize umubiri we canke ibigize novuga gute, ibigize DNA yiwe bikaba vyari biri destine kuba umuntu. Uravyumva? Ariko amaraso yabi wanyu bameze canke ibiki, aho ukagira aho ugarukira kuko hari ibintu utaronse. Yesu ashimwe cyane. Ndabifurije ngo mugakiza ntihagire ico muzobura kibabuza gushika aho mugomba gushika. Haleluya. Kuko Imana yaratanze ibikenewe byose kugira ngo je nawe twagukirwe canke tugwire. Ariko kandi birashoboka yuko iyo tutaronse ivyankenerwa dushobora kuba abantu bagufi canke tukaba abantu bonze nk'ukumeze. Mosanga kumuri yo je nari kuza kuronka ibintu bimwe bimwe ntari kubangana gutya anya. Ariko kandi kugira ubuhombe bw'ivyo nta probleme, mwese mushaka gutakaza ibiro, ariko mu muhemu ndanse mu izina rya Yesu Kristo kugira ico mpushije na kimwe kuvya Imana yanteguriye. Haleluya. Amina. Amen. Rero muri iki kintu Imana yabwiye Adamu na Eva, ndashaka kubabwira no musi muri kino gitondo, kuko akabuto k'Imana kari muri twebwe. Mu bantu bose abakijijwe n'abadakijijwe twese hari akabuto k'Imana kari mu buzima bwacu, ko twaremwe mu ishusho ry'Imana. Bamwe bari mu kibanza cyo kumvira, abandi bari mu kibanza atari cyo kumvira, ariko twaremwe mu ishusho ry'Imana. Ariko ndashaka kuvuga ngo hari ibintu byinshi Imana yadushizemwo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni idushiramwo gushaka kandi no gukora. Mu Gifaransa havuga ngo c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. Haleluya. Imana ni idushiramwo gushaka. Bamwe Imana yabashizemwo indoto, hari indoto usanga dufise akaba ari Imana yazidushizemwo. Kandi ugasanga umuntu wese uko wavutse nuko wakuze, hari ibintu muri wowe wumva ushaka gushikako, kandi nta kintu na kimwe kigutera kumva wowe biheba. Naho wabitevye, naho vyakugoye kubishikako, ariko urashaka kubishikako kuko Imana yagushizemwo indoto. Haleluya. Rero bene izo ndoto Imana idushiramwo zitubamwo zikadukuriramwo. Muzosanga abantu benshi bakoze ibintu bihambaye mu bintu bitandukanye, mu madomene atandukanye y'ubuzima, aho ugasanga bene abo bantu nta muntu n'umwe yabateye intege. Hari abantu benshi bashika ku bintu bikomeye atari uko abantu babashigikiye, ariko ugasanga yaraniganye kugira ngo ashike kuri ivyo bintu kuko mu mutima wiwe Imana yamushizemwo indoto. Haleluya. Igihe Imana yahezagira Adamu na Eva yabahaye indoto, Bwana sifiwe sana, irababwira ngo nimurondoke nimugwire. Haleluya. Nimugwire kandi nimuganze isi. Igihe Imana yabahezagira, ntiyabahezagije ikindi, yabahezagije indoto. Haleluya. Iyo Imana iduhagurutsa, iyo Imana ihagurukije ubuzima bw'umuntu, Imana imushiramwo indoto, Imana igukomunikamwo indoto, Imana igushiramwo icifuzo, Imana igushiramwo ubushake, Imana igushiramwo ikintu kibira muri wewe. Haleluya. Ni bande bari ngaho bafise ibintu bibira muri bo bitarashika ariko bikibira, abantu ntibabiza ariko birabira muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nuri umukene kuko bitarashika, ariko Imana igomba gutungisha umuntu, imutungisha imuhaye indoto. Amen. Ariko rero ikintu ushaka kuvuga uno munsi, nasanze indoto Imana idushiramwo nazone zirimwo iyindi mitego. Haleluya. Indoto tuzisangamwo iyindi mitego. Kubera iki?
Imana yarabwiye Adamu na Eva ko baba banini, ko bagukigwa. Ni ukuvuga ngo Imana yabakomunitse, Imana yabahaye iciyumviro ca grandeur. Mwibuke igihe twigira ijambo multiplication, mu nsobanuro yaryo mu rurimi rikomokamwo mu Kigiriki, iri jambo rirasobanura irindi jambo grandeur. Icifuzo c'umuvyeyi wese ni uko umwana we wacika rurangiranwa akaba umuntu akomeye. Icifuzo c'igihugu cose ni ukuba igihugu gikomeye. Umuntu wese arashaka gushika ku bintu bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Kuba ambitieux cyane kugira ivyo ushaka gushika ko si icaha. Haleluya. Kugira indoto si bibi. Bwana sifuwe sana. Ariko kandi Imana yadushizemwe akabuto ko gushaka kuja imbere. Haleluya. Aho wumva ushitse naho ari heza, hari ahandi ushaka gushika. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mu ncatu iyo ni imbuto Imana yagushizemo. Haleluya. Ntugomba kugira complexe, ntugomba kumva umenga Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire, umuntu wese abumbwa iyo ashitse ku vy'Imana yamubariye. Iyo utarashika ku rugezi Imana yaguhamagariyemwo, hari igihe wumva utarabumbwa, n'igihe abandi bibaza ko wowe washitse. Haleluya. Igihe abantu bavuga ngo felicitation uri gitangaza, ukumva wowe utari gitangaza kuko utarashika kuri vya bindi bikomeye Imana yashize mu mutima wawe. Haleluya. Amina. Ariko rero Imana mu gukomunika Adamu na Eva indoto z'ibintu bikomeye, kuko ntiyababwiye ngo muzocupira, muzohomba, muzokubitika, yababwiye ibintu vyiza, mwaguke mugire gute. Imana imaze kubaha ico cifuzo, Bibiliya itwereka yuko inzoka mu kuza kuri Adamu na Eva, inzoka yakoresheje langage ya ambition. Sinzi ko muko muranyo. Inzoka ntiyaje kubabwira ngo nimwagika icamwa muzoca mupfa canke muzoca mumererwa nabi. Inzoka yaje kuvuga ngo nimwajya kuri iki camwa ahubwo muca mugira ubwenge nk'ubw'Imana. Urabona iyo umuntu asanzwe ariko ashaka gushika ku bintu bikomeye, ikindi kintu cose uza kumwereka nk'inzira ahubwo kimugira ukomeye cyane. Umwana w'umuntu afise tendance yo gushaka kugumbira ikintu cose c'icimviro kije, kimwereka yuko ivyiwe bigiye kuba vyiza kurusha uko vyari bisanzwe bimeze. Satani yaraje akorera mu cifuzo cyo gukura, ariko azanye icifuzo kibi. Bibiliya iravuga ngo igihe Isaka yavyara, haleluya, yavyaye abana babiri b'amahasa, ivyara Esau, ivyara nande? Avyara na Yakobo. Avyaye aba bana babiri Esau na Yakobo bavuka ari amahasa, ariko ubuvugishwa buravuga. Bibiliya avuga ngo basohotse mu nda Butoyi yari yabanye ukuguru kwa bukuru, sivyo? Butoyi ari we Yakobo. Uravyumva, ubuvugishwa buravuga ngo muto azoruta mukuru. Mu mugambi w'Imana muto yarakwiye kuba mukuru. Mu mugambi w'Imana muto mu gukura kwiwe azoshika kubikomeye, azobuhezagiye kurusha mukuru. Ariko iyo icimviro c'Imana kimaze guseruka, nyina aravyumva, nyina akunda muto kurusha uko yakunda mukuru. Ariko kandi kuko nyina na wene yarabitse amasezerano ya Butoyi, na Butoyi kumbure ariwe Yakobo yaramaze kubwirwa ko Imana izomugira mukuru, akavyumva kandi akavyizera. Ariko urabona kuko Imana yatanze iyerekwa n'indoto, vyatumye Butoyi na nyina wiwe bakoresha inzira zabo kugira ngo bashike ku vy'Imana yavuze. Kuko kenshi Imana itubwiye ibintu bikomeye tuzoshikako, na Satani na wene aratuzanira inzira ziwe zo kubishikako. Satani ntashobora kugwanya umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Satani ntashobora kugwanya ukunda amasezerano y'Imana ari mu buzima bwawe, kiretse kukwemerera kwinjira mu masezerano y'Imana mu buryo bubi. Ico nshaka kuvuga no musi muri kino gitondo kugira ngo ucumve aho wizera ko Imana izokugwiza izogira gute. Ngana kugira ngo kugwira kw'Imana si kugwira à tout prix. Haleluya. Mbwira mu ncamake kugwira Imana ivuga si ugupfa kugwira. Amen. Amen. Iyo umuntu yagusezeraniye akakubwira ngo ejo nzoguhezagira, numva ashaka kukugirira neza, umuntu aguhaye isezerano ryiza, iryo sezerano rirahindura amajoro yawe, rirahindura n'ivyimviro vyawe. Ni bangahe mumaze guhabwa isezerano ukarindira ko rishika kuko umuntu yari guhaye kandi ukumva ni ryiza? Bona sife sana. Urahari? Amen. Iyo umuntu aguhaye isezerano akakubwira ikintu ciza agomba kugukorera mu buzima bwawe, uragishuhira. Ahubwo nimba yakubwiye ngo ejo amatelefone yose y'uyu munsi uraza kuyitaba. Nimba telefone yawe yari igendera muri vibrere, telefone yawe uraza kugishamo ikivolume cinshi cyane.
kugira ngo urindire ya telefone iza kukubwira ibyo wawe ndi wa muntu aza gukora kugira ngo ntuze kumuhusha ku isaha. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero ugasanga kuko wahawe isezerano rigushira mu mutima wo kugira ico witeze. Amen. Ariko kandi uyu munsi ndashaka kuvuga ikintu kimwe ngo ntukagwe mu mutego wo kutihanganira isaha y'Imana ku byo yagusezeraniye. Haleluya. Amen. Ego ndashaka ko Imana ibikora, ariko ndasaba Muhemu Yera andinde kugwa mu mutego wo kutarindira isaha y'Imana kugira ngo ishitse ivyo yasezeranye. Yesu ashimwe cyane. Imana aragusezeraniye ko izokiza urugo rwawe. Haleluya. Ariko kandi umwanya itararugendera, umwanya bitarakoreka, ntihagire ikindi kintu na kimwe ukora. Uravyumva? Ariko kandi urindire gushika isaha y'Imana igeze. Nimba Imana aragusezeraniye kuzoguha urugo rwiza, umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, urindire isezerano ry'Imana rishike, ariko ntihagire ikintu cawe wizaniramo gitandukanye n'ic'Imana ishaka. Ariko kandi urindire Imana, kuko iyo Imana isezeranye ihora ikora ibintu kandi ikabikora neza, ikabikora no ku isaha nziza. Haleluya. Amen. Amina. Rero uyu mugore nawe yashikiwe n'iki kibazo gishobora gushikira umuntu wese. Imana yabwiye Abrahamu ngo azovyara abana, kandi Imana nayo iminsi yose ikama itera Abrahamu kugira indoto. Ikazi kabwira Abrahamu na Sara ikavuga ngo nimugende hanze ku kiyaga muraza kubona umusenyi. Uwo musenyi ukungana niko abana banyu bazongana. Yesu ashimwe cyane. Babona umusenyi bakabona ko abana babo bazoba benshi. Ahandi Imana ikavuga ngo nimusohoke hanze nimurabe inyenyeri. Uko inyenyeri zingana niko n'uruvyaro rwanyu ruzongana. Kubera iki? Kuko Imana irafata umwanya wo kudushiramo indoto zayo. Amen. Ariko kandi kuko Imana iduha indoto tukazikunda tukazigumbira, hari igihe gishika nk'uko byashitse mu buzima bwa Abrahamu na Sara. Bibiri ivuga ngo uyu mugore arasaza, niko bivuga ngo Sarayi muka Abrahamu ntiyari yaravyaye kandi yari afise incoreke. Urabyumva? Ebana, Sarayi abarira Abrahamu ati rabuhoraho yanyimye ivyara. Raba Imana nawe yadusezerane ko izoduha abana benshi. Raba Imana yanyimye ivyara. Murumva iryo jambo yabwiye umugabo wiwe. Iyi yari inama ya Monsieur Madame. Iki cyari ikiganiro ca Monsieur Madame. Raba Imana yanyimye ivyara. Kuko uyu mugore yari yashaje. Bibiri ivuga ngo yari yaciye. Bibiri ivuga ngo ntiyari agishobora kuvyara. Bibiri ivuga kandi ko yari yarengeje igihe cyo kuvyara mu buryo bwumvikana, mu byo dutahura no mu byo tuzi. Ariko kandi Imana ntiyigeze ihagarika gushingira intayi isezerano. Ariko naho Imana itaretse gushingira intayi isezerano, Imana yaratevye. Mbega abantu b'Imana, iyo Imana itevye duhora dukora iki? Amen. Amen. Iratevye. Uyu mugore abwiye umugabo ati Imana yanyinye kuvyara, ndakwinginze vrema kumbura ivy'Imana yavuze, yabivuze mu bundi buryo. Sinzi ko murabona abo bantu. Rega Imana ko yavuze ko izoguha uruvyaro, rega yavuze wewe. Kandi wowe uri umugabo, wowe wovyara ku ncoreke, wovyara kuri uyu muyaya wacu. Kuko wewe uravyumva azokuvyarira, rega kumbura ivy'Imana yavuze ntibizoshika kuri jewe. Uravyumva? Reka ndababwire abantu b'Imana umunsi muri kino gitondo, kandi usobanukirwe neza ico nshaka kuvuga, kuko uyu ari umutego kenshi dukunda kugwako. Hari igihe mu buzima kurindira ico Imana yavuze bituremera cyane. Hari igihe kwihangana, hari igihe uca ahantu ukavuga uti ibi bintu singishobora kuvyihanganira. Hari igihe uri kuraca mu buzima ahantu mu buzima ukavuga uti ibi bintu ntibigishoboka, ibi bintu ntibigishoboka. Rero uko biteba gukoreka niko umwana w'umuntu atangura kurondera metode ziyo. Amen. Amen. Imana arakubwiye ko izogukorera mu buzima bwawe muri iki kintu. Imana yavuze ko izogukoresha mu buryo budasanzwe, ukabona uri kurakura, ukabona iminsi iriko irarengana. Imana yarakubwiye ko izokugirira iki niki, Imana yakubwiye ko izoguha iki niki niki. Ico arico cose Imana yakubwiye, reka ndakubwire, iyo Imana ivuze ibishaka yuko ico yavuze arico cubaka ubuzima bwacu. Ndakwifurije ngo wubakire ubuzima bwawe kuko Imana yavuze. Kuko uyu mugore Sara yaraje arabwira umugabo ati Imana yaratwemerera ariko vyatevye kabaye, raba imyaka yanje iraheze, reka ndaguhe incoreke. Amuha incoreke yiwe. Abrahamu avyarana n'uyu mugore. Uyu mugore arasama inda, uyu mugore aravyara n'umwana. Ariko ako kanya Sara buno nyene naho umwana yabonetse, Sara yumva adahagijwe n'uyo mwana, ariko yumva isharirira mwishe.
ndagomba kubwira ikintu kimwe. Iyo Imana iduhaye amasezerano ingene izotugirira neza, ingene izokukiza, ingene izokubohora, ni gute iyo imyaka iriko irarengana, ni gute iyo imyaka iriko irarengana, iminsi ikarengana, ariko Imana ikaba itararestore urugo rwawe, ariko Imana ikaba itararestore relation zawe, Imana ikaba itaragusubiza itongo bakwivye, Imana ikaba itaragusubiza amafaranga bagutwaye, Imana ikaba itarugurura umuryango ngo bakurihe amafaranga baguheraniye muri leta, ariko Imana ikaba yaraguhaye ijambo ngo nzobigukorera. Bigenda gute iyo uburemere bw'ukurindira buvanze n'igihe carenganye? Bigenda gute mu buzima bwawe? Haleluya. Amen. Reka nakubwire muntu w'Imana, mbwire mu muco tugomba kurindira. Haleluya. Reka nababwire abantu b'Imana, iyo Imana itubwiye ngo tugomba kurindira, canke Imana itubwiye ngo izokora ibintu, reka nababwire ijambo ryose Imana itanze iritanga kugira ngo rikuzigame. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryose Imana itanze iritanga kugira ngo riguhe kurengana ubugaragwa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryose Imana itanze ni kugira ngo uryambare, ugyifuke, ugyizirikireko, urigumbire kugira ngo rigushoboze kurengana ibihe byo gushuha, ibihe by'umuriro, ibihe byo gutwagwa n'amazi. Ico Imana yavuze nico kizokuzigama. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hagarika, ndakubwira umunsi muri kino gitondo, hagarika inzira zawe. Yesu ashimwe cyane. Hagarika metode zawe. Bwana asifiwe sana. Imana yavuze ngo nizobikora, ariko si wowe uzobikora. Imana yaraguhaye gukunda izo ndoto, Imana yaraguhaye kwaspiha kuri ivyo bintu, Imana yaraguhaye kwipfuza kuzobibona. Ndashaka kubibona, ndashaka kubishikamwo, kuko Imana yarabinkundishije. Celui qui produit le vouloir et le faire, nishiramo ubushake kandi niyinabikora. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ico yakoze yamaye kubikunda, ariko nizobikora. Haleluya. Amen. Amen. Nizobikora. Iyo bitevye dutangura inzira zacu. Birashoboka ko uri kurafata inzira zawe. Birashoboka yuko hari ibintu kurashaka gutorera inyishu. Imana yakugiriye mu isezerano irakubwira ngo iyi ntambara si yawe, ariko iyi ntambara ni yanje uhoraho nikongize. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana imaze kubwira ko ari izokuzanira, ikagutegurira ameza imbere y'amaso y'abansi bawe, ikaguserva nk'userva kuri plateau, ikakuzanira inyishu yawe. Haleluya. Umaze kubona bitevye, uratanguye kwizanira Hagari wawe, uratanguye kwizanira metode yawe, uratanguye kubishiramwe akaboko kawe, uratanguye kubishiramwe akaguru kawe, uratanguye kwigwanirira, uratanguye kumanipula abantu, uratanguye kurondera abagushigikira, uratanguye kugwanya abandi, uratanguye kwicira mu nzira zawe, uratanguye gutanga ibiturire hirya no hino, uratanguye kugira gutya na gutya, uratanguye kugwana, uratanguye kuja kuraguza. Ariko izo nzira zose ivyo uri kuratangura gukora byose, ngana kubwira ivyo byose uri kurakora ni inzira zawe. Amen. Sara yakoresheje inzira ziwe, kandi Bibiliya ivuga ngo Hagari yaravyaye umwana bamwita Ishmael, ariko kandi Sara ntigeze aryoherwa Ishmael. Sara ntigeze abona Ishmael umwana w'incoreke, umwana wa Hagari, ngo amurabe yumva ari uwiwe amuryoherewe. Ahubwo yatangiye kubwira umugabo ngo urabona ngo uyu mugore kuva aryamye kuri poitrine yawe agasaminda akavyara asigaye nkengera. Noneho wa mugore uravyumva ikibazo ciwe, turabona yuko yashaka umwana wa Abrahamu, umwana yavutse ariko atanguye kwidoga kurusha uko yigeze kwidoga. Abrahamu uyu mugore wavyaranye watanguye kunkengera, atanguye kunkengera, namubonye arenganye muri saro ukuntu yandavye, atanguye kunkengera ko yavyaye, atanguye kunkengera ko afise inda, ingene acira umenga nirekwe, ariko umenga reka aranyereka ko je ntaravyara. Nirekwe. Uravyumva? Hakuryohererwa ko umwana agiye kuvuka, ahubwo atanguye kugira ikibazo c'umwana agiye kuvuka. Ngana kubwire ngo ikibazo ca Sara ni yari umwana, ikibazo ca Sara yari gushaka gukontrola. Urabizi hari igihe mu buzima bwacu dushaka gukontrola.
Imana yaransezeranye ngo izonkoresha izogira gute, ariko ko yansezeranye kubigira gute umwanya itaratangwa kubikora, nkatangura gushaka gukontorora timing y'Imana, nkashaka gutangura gukontorora umwanya w'Imana, nkatangura gushaka yuko ibyo Imana yansezeranye kwikora iyabivuze nizi ryari izobikora. Yesu ashimwe cyane. Je cyo nkwiye gukora no kubirindira, ariko umwanya itaratangura kubikora je nkatangura kuba ndavyikorera. Kubera iki? Kuko ikibazo ca Sara si umwana, ikibazo ca Sara no gukontorora ama evenement. Bantu b'Imana nge nabwiye ngo nimba ari ikintu ca mbere kibi kibaho ni control. Duhora dushaka kugira ku kintu Imana ifise ico yabivuzeko. Iyo Imana ivuze ngo izogushira hejuru, ugasanga utanguye guponda abantu bose mukorana, ugasanga utanguye guhonyera abantu bose mukorana, kuko Imana yavuze ngo izonshira hejuru. Ego uri kuraduga ariko uri kuriduza. Imana yavuze ko izogushira hejuru, ntiyakubwiye ngo wowe biparticipemo mu gukasa abandi, ariko wewe ukora icyo Imana ikubwiye gukora mu mwanya wayo, kuko ivyo Imana yasezeranye gukora ntibikoresha inzira zacu, ibikoresha inzira zayo. Haleluya, amen. Mbwira muri nshanti ntusubire gukontrola. Amen, amina, amen. Kuko iyo ubigizemo uruhara n'ikizovamwo ntikizoguhaza. Mwari mumaze kubona ibintu bisa n'inyishu ariko vyaza ntibiduhaza. Mwari mumaze kubona ibintu bisa na Isaka ariko akaba ari Ishmayeli, akaba ari umwana ariko kandi ukaba udashobora kubiryohererwa ngo vyakire kuko wumva hari ikibuze. Narizi ikintu kimwe, igihe cyose twebwe twishiriyemo akaboko kacu tukigwanira kugira ngo dushitse umugambi w'ivyo Imana yatubariye, ivyo ushika ko vyose mu nzira zawe nta na rimwe bizana satisfaction. Haleluya, amen. Yakobo yamenye ko Imana izomuha umugisha, agenda kuwugwanira. Siko abantu b'Imana aragenda aragira ububandi aratisha, yambara moya, baramuhezagira aragenda. Ariko Yakobo inyuma y'imyaka myinshi irenga 14 n'ingahe ahuye n'umumarayika amusaba ngo mpezagire. Ndababaza ikibazo, Yakobo ntiyari yarahezagiye? None kubera ko yaniganye n'umumarayika ijoro ryose ngo muhezagire, kubera iki? Kuko iyo falsifiye umugisha w'Imana, ico wakiriye nikizopfa kizanye satisfaction mu buzima bwawe. Iyo wishikanye mu rugezo Imana yagomba yo kugushikanako, rwa rugezo ntiruzopfa ruzanye guhazwa mu buzima bwawe, gushika umunsi uzomenya ko wahishikanye ukavuga uti Imana ivyo nishikanye ko ndabirekuye, uyu munsi nitwa Yakobo igisuma ariko ndagomba umhezagire, narumvise ko nzoba mukuru ariko naravyihaye, ariko igihe kiragezaho ntahura yuko ivyo nihaye mu nzira yanje ntashobora kubikompaha n'ivyo uzompera mu gihe cawe. Rero ndarekuye ubu Yakobo bwanje, ariko kandi ndashaka kwakira umugisha wowe ugiye kumpa kugira ngo ivyo nshikako menye neza ko ari wowe bimpaye, kuko ivyo Imana izanye mu buzima bwawe bizana guhazwa. Haleluya, 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 haleluya. Semerera uti guhazwa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amina. Urabizi bantu b'Imana, ndashaka kuvuga iki kintu. Tuvuze ngo kugwiza, ejo bundi twarize ku kintu tuvuga ku kabuto. Ngenda abwire ngo ikintu cyose Imana yavuze kirafise saison yacu, kirafise umwanya wacu. Haleluya. Kirafise umwanya wacu, kirafise umwanya wacu. Kuko iyo ukoze, reka ndababarire, iyo ufashe akabuto ukagatera muri saison itariyo, karapfa, karononekara, ni kamera. Amen. Rero ikintu no munsi numva muri iri jambo ugomba gusobanukirwa, ugomba kumenya yuko Imana yasezeranye, ariko kandi iyo Mana nyene yagusezeraniye irafise n'umwanya wayo. Haleluya. Irafise umwanya wayo. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba gutumira abantu bose ngo twizere umwanya w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twizere isaha y'Imana yo gukora ibintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka ndakubwire, naho wowe ushonje gute ugasanga muhira batetse, ntushobora kugenda gufata isafuriya ikiri kumbabura. Sivyo? Isafuriya ikiri kumbabura ntushobora kuja kuyifata, ntushobora no kuja gufungura indya zitarasha. Uravyumva nawe kuko ibitarasha wagiye gusuma ryari canke ibindi byose nibiki. Uravyumva? Ariko kandi ubwenge bwacu twahawe buradutauza yuko hariho umwanya w'ikintu cyose. Haleluya.
hariho umwanya w'ikintu cyose, hariho umwanya wo kwamura umucungwe, hariho umwanya nawo wo gukunda imyembe, kiretse babandi bakunda imyembe idahiye bayikoza n'umunyu. Ariko kandi ntitwamura ibidahiye bantu b'Imana. Haleluya. Kubera iki ndiko ndavuga gutyo wonye? Ikintu cyose wamuye ukakijya kidahiye, cama kigaruka kikakuzanira ingorane mu buzima bwawe. Ibintu byose wishikanamo biragaruka bikakuzanira ingorane mu buzima bwawe. Ibintu byose wiha Imana itabiguhaye biragaruka bikaba ingorane. So atejo audit izoza irondere kurondera ingene wabironse, utangure kuja mu kibazo, ego wabironse ariko utangure kuja mu kibazo cyo kunyegeza ingene wabironse mu buryo butari bwo. Kuko Imana yaragusezeraniye ariko warayitanze kuja mu isezerano. Ndakwifurije muri no mwaka ngo ici Imana cyose yavuze ku buzima bwawe ukirindire kandi ukirindirana umwanya w'Imana. Igihe bizoba bigitevye ariko kandi urindira Imana yo kwizigirwa igiye kubikora kandi izobikora neza. Utarushe kandi utinyegeje kandi uhawe umugisha mu buryo bwose n'akaruhuko. Hari abantu duhora tubona bashika mu iterambere bagatangura kugwaragurika rimwe na rimwe kuko yashitse mu iterambere mu bubandi bwinshi cyane, mu gihe yarakwiye kuryohererwa ibyo yashitseko, aho gatanguye kugwaragurika no kumera nabi kuko agiye arajera stress itari necessaire, yagiye arajera ibibazo bitari bikenewe. Ego umuryango wawe hari ibintu mwapfuye n'ibike ariko ubanesha mu nzira zitari zimwe. Abana bawe ntibaja gutemberera abo bavukana, abana bawe ntibaja mu mihana, abana bawe niyo bari imbombo uvuga ngo uriyike ngo ndiye giguhaye ugatanga kuko uguma wikanga ko ahantu hose bagira bakuroge canke bagira baguhitane kuko wagize nabi. Ugasanga yego hari ibintu washitseko ariko kugira ngo ubimaintaine kandi ubigirane amahoro, ugire na satisfaction. Ugomba gushika ahantu ugaruka nka Yakobo ukaza kwa Yesawu ukavuga uti pardon, narakwivye ibintu ariko sifise amahoro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko ico Imana itagushikanye ko wishikanako iminsi yose cama gifise ibyo jononye mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Amen. Ikindi nongerako kuri ibi gatoya nuko kenshi mu buzima bwacu iyo Imana yatevye tubigenza gute? Kenshi usanga circonstances zacu zibiza ubuzima, urakubititse, uragize guta, uragize uku, wafata inzira zawe ukiha inzira zawe ukavuga uti nta kundi vraiment ibyo ari byo byose Imana iraza kuntahura. Sinzi ko murumva abantu bafise ingene batahuye Imana. Warega naho nogira gutya, Imana ni Imana y'ubuntu. Ega je naho no bigenza gucyanya kame Imana irankomprena, kame Imana iragira gute? Uzokwama kenshi usanga mu buzima bwacu ivyo twemeye gukoreshwa nibidukikije bikadutera gukora amakosa. Ayo makosa cyangwa ivyo bidukikije nivyo bidutuma tugira uko tumenya karakteri y'Imana. Vuga ngo Imana imeze uko. Erega Imana nta kundi izodutwara twese mu ijuru nk'abacitse ku icumu. Erega nta kundi Imana izodutwara nyene nk'abagiye nabi harabizogenda ikwega ariko ikabinjiza mu ijuru. Urabyumva? Ugasanga dutanguye gusobanura uko Imana iri bifatiye n'ibibazo bidukikuje. Haleluya. Ariko kandi ndagomba kurangiza ndakubwirira ijambo. Sara Imana aramubwiye ikintu gikomeye. Abrahamu Petero aramubwiye ikintu gikomeye. Ambwira ati none Sara kuyu mugora guteye ikibazo kandi akaba ari inshoreke yawe, umufise ku burenganzira wo mwica, wo mwirukana, wo mugira ko ivyo ushaka ivyo ari byo byose. Nuwawe nimba reka aragusuzugura reka kuza kubimbarira, fata decision. Ni nkuko ariko no kubwira ati kandi ni wowe nambwiye ngo tujyamane turonke umwana. Uravyumva? Ariko mu gihe gikwiye vuga uti Isaka yaravutse. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuko twe niyo tutabaye abizigirwa Imana ahora ari umwizigirwa. Wese ashimwe cyane. Ariko kandi naho Isaka yavutse Imana arabwiye Abrahamu ngo irukana uyo ncoreke n'umwana wayo kuko uyo mwana w'incoreke adashobora kuraganwa hamwe na Isaka wanje. Imana yirukana uwo mwana itamwanse. Ariko rimwe na rimwe birantangaza ingene Imana imeze n'ingene Imana igize gute. No mu makosa yacu Imana irarekipera situation. Yesu ashimwe cyane. Yaraje asanga Hagari avuga ati Hagari ntugire ikibazo, uyu mwana nzomugira munini, amahema yiwe nzoyagira maniniya, azokwama henurana asita bene se, azoba nyene umuntu wo mu gihe ca petrole nyene, azoba mu bihugu nyene vya petrole, azotunga ariko azokorogana kandi azoba munini cyane. Haleluya. Ariko kandi nubwo ameze gutyo onya ntashobora kuraganwa n'umwana original yavuzwe. Yesu ashimwe cyane. Birantangaza ingene Imana itari emotionnel. Birantangaza ingene Abrahamu yarinze kwirukana umwana akunda amaze gukura. Ariko birantangaza ingene Imana birantangaza ingene turusha Imana kugira ibigumbagumba.
abantu benshi bibaza ngiye mwari kuba muri Imana nta ngorane zari kuba ziri mu isi, wowe bahamwe wese ngo mugiye gukuranywa mwese azoba Imana panda 30 minutes. Sinzi ibintu vyoba woba Imana. Uravyumva ariko ari gihe twibaza yuko Imana atampuwe ifise, ariko ngenda bwiye ngo dufise Imana y'ama principe. Haleluya. Dufise Imana igororotse kandi ifise ubwenge bwiharije kurusha ubwacu. Ndashimira Imana ko na Ishmael yamugize ku mugambi mwiza, ariko kandi Ishmael gushika n'uno munsi aracasuguma Yakobo. Haleluya. Ishmael nubu aracakorogana na Isaka gushika uyu munsi. Nimwagenda kuraba mu karere k'Abarabu mukaja kuraba televiziyo Israel na Palestine n'ibiki, gushika umunsi nibahuza kuri kapitale, nibahuza ku bintu vyinshi, abantu bagerageza kubafasha, ariko hajya ahantu Bibiliya nizoza kubadadanura bazokwama basunikana kujya, kuko uravyumva ni inkurikizi zo kutumvira, ni inkurikizi zo kwicishiriza mu nzira zacu bikatugarukako. Ariko kandi bijya biraharirwa ngo bitwigishe yuko nuno Musa biki gihe reka kwifatira inzira zawe ngo utorere inyinshi vy'Imana amaze kuguha mu isezerano, ariko nurindire wihanganye, nugumbire Ishmael, ariko rindira wihanganye, Imana igiye kuguha Isaka wawe. Haleluya. Imana igiye kuguha ico yasezeranye mu nzira zayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nimba hari n'ico wihaye, Imana nizokwemera yuko ivyayo bihagararana n'ivyo wihaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Uyu mugore yarinze kugenda, yarinze guhunga agenda kure. Uno munsi ndashaka kugira ngo wumve iki kintu, mu gihe gikwiye Isaka aravuka. Amen. Rero natanguye mvuga ngo iri jambo ry'uyu munsi ndarizanye ku buzima bwawe nka avertissement. Hagarika. Haleluya. Amen. Hagarika kuvyigeragereza. Bwana sifuwe sana. Iyasezeranye niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Iyabitanguye, haleluya, ntizobita hagati, ariko yabitanguye izobisozera. Yesu ashimwe cyane. Imana iragomba kugukuza, yaraguhaye indoto zo gukura, ariko niwikuze, ariko irindiri gukuze. Ivyo Imana yagusezeranye izobikoresha inkomezi zayo gusa, wowe uzogenda wumvira. Ariko ivyo Imana yagusezeranye ntizobikoresha inkomezi zawe, ntikeneye inkomezi zawe muri ivyo bintu, ariko ikeneye amen na ego yawe muri vyose, kugira ngo ikurongore igutwara ahantu aho izokugaburira, aho izogutangaza. Ariko kandi nawe wabereye umugisha abantu, ariko utashitse yusitana. Usitana ni Ishmael, ariko we ni wahamagariwe gusitana. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Biragoye kurindira igihe c'Imana. Ndabikubwira kuko ndabizi. Nanje bihora bingora kurindira igihe c'Imana. Ariko nasanze igihe cyose udashoboye kurindira igihe c'Imana, amayeri yawe agukwegera ingorane muri kazoza. Mu minsi kurikira usanga amayeri yawe yakurindiriye imbere. Siko abantu b'Imana hamugatamba ati Mana nkurahanuma na Mana nkurahanuma. Uravyumva? Ndayikunda kwita cikubwira ngo ngo wa musi wajayo we twari twajanye. Oya, irahagukura, ariko agukura watakaje ibiro, ikagukura watakaje ibyo utakaza. Bwana sifiwe sana. Aho kandi akwifurije ngo ntukanigane n'Imana, ariko mu gihe gikwiye Imana izokora ibyo yagusezerane. Haleluya. Amen. Nimba rero hari ibintu wari kuragira vyawe, uravyumva? Uravyumva? Imana yarakubwiye ngo izogutwara mu mahanga, basi data mu mahanga. Ugasanga ubundi kuradandaza amatongo, bakubwiye ngo abantu batanga amaviza ya fo, uri kurinjira ikuzimu, uri kuraja ahantu hose, uri kuragurisha n'utw'imiryango. Uravyumva? Usanga hari amafamiye afise ibibazo bitagira uko bibaho, kuko umuntu yaragurishije umutungo wose wa famiye ngo bagira bagende, ngo bafise umuntu ngo atanga viza ngo bamuhaye ngo $5,000. Nimba Imana yakubwiye ko izogutwara mu mahanga, yakubwiye ngo banze ugende kuyifroda, no? Siko muntu w'Imana. Nimba Imana yakubwiye ko izoyiguha sivyo? Rindira rero. Birabishe kandi biragoye, ariko rindira. Ko kumbura imbere yo kukujana irikira kwekipa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntigomba kugutwara uri vide, igomba gutwara ufise igikombe cuzuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi rindira. Ugasanga ubundi muntu w'umukobwa aravuga ati je Mana narambiye ko mu mwaka nzogira mariage, ka je vema iyo njyamye ndarota nkabona umugabo yirabura, uyu naho vema dasenga na hadakijwe, ariko je ndabona pastor je n'uyu mwaka je mushiki wanje please. Reka oya. Yarakubwiye ko izoguha urugo gwiza, reka kugwiha. Haleluya. Wonye uri kurarota yo basa n'uyu canke yo bari hasagiwe. Bwana sifuwe sa.
ariko suyo mumbarira uti suyo sha. Haleluya. Haleluya. Mubwira uti ntuzane Ishmayeli. Haleluya. Ntuzane Ishmayeli kuko Imana izoheza ivuga ati nagende. Nagende. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije ndakubwira ngo muntu w'Imana urindira Imana iguhe Isaka wawe. Haleluya. Urindira Imana iguhe Isaka wawe. Yesu ashimwe cyane. Niyo yabisezerano, niyo yabivuze. Ejo bundi numvise inkuru yancitse mu makuru abaraba makuru baraba France 2. Numvise inkuru imwe yanyoheye. Abantu baje gutuna filme muri Congo, hari ibintu biba ntarinzi mva byavuzwe muri France 2 rero urumva. Ntarinzi hari gibu byari umwana abavugishwa bakakubwira ko uyu mwana azogukwegera. Muramaze kuvyumva? Muramaze kuvyumva? Ukavyara umwana bavuga uyu mwana ngo azogukwegera afise uravyumva ngo afise esprit ya sorcellerie, afise esprit ya sorcellerie. Sasa rero baza muri famille imwe bayivugishwa ko uyu mwana bagomba kumwidebarasa, birukana uwo mwana w'umukobwa akiri muto barakirukana akaja kuba kamayibobo. Kagiye kuba kamayibobo mwibarabara agakurira hiyo kuko bakirukanye kandi abavugishwa. Uravyumva? Ivyo ni ibintu bibera mu mazu y'Imana. Uravyumva? Ntacu ndabivuga ko handa harenganye. Uravyumva? Ako kana arakirukanye karayerereye. Haza abantu bari baje guturuna emission muri Congo kubijaye nabo bantu birukana abana kuko bafise impwemu y'ikuzimu. Uravyumva? Ako kana k'agakobwa barakabona baca barakora ibishoka byose baragatwara bakajana muri Canada. Kandi sikera cyane, n'est-ce pas? Uravyumva? Sikera cyane ni mu myaka iheze mike. Nibaza ko kamaze y'umwaka umusiko. Sasa rero kagezeyo kageze muri Canada. Bumva histoire yiwe irabaryohera baramubwira ati reka dukine filme ya histoire yawe ingene bagutaye. Umwana akina iyo filme, uravyumva avuga histoire yiwe, bashaka no gukoramo igitabo. Bagize gutya nawe aba mu bantu bari selectionné kuronka Oscar mu bantu bakinya amafilme. Ariko rero mu makuru bamwerekana yifitiye kutera mu matwi atiteze nuko baza kumuha agashimwe. Yizubariye yicaye aho ubona umenga nyene n'umuntu atazi n'ivyo ari ivyo ari ivyo. Urabona ko hari igihe abantu bashika Imana ibugurura imiryango ibintu bigakoreka vuba. Ariko bagize gutya baramuhamagara nk'uronsa agashimwe nta n'ivyo yumvise. Abiri ruhande barinda kumukangura ngo niwe bahamagaye. Uravyumva? Aragenda ashinga intahe. Uravyumva? Avuga yuko yakinye ubuzima bwiwe, yavuze ku buzima bwiwe yabayeho. Aronka Oscar kandi murazi kwisanzwe ibifise igiciro kinini c'amafaranga. Uravyumva? Urabona aranavuga ati je nabangiriye ivyo onya famille yanje ndabababariye. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi uwo muntu iyo nkuru bavuga ngo histoire en dehors de quoi? Hors du commun. Uravyumva? Histoire hors du commun. Bona sifuwe sana. Ndeka nakubwire ngo uyu mwana no munsi carrière yiwe iriyuguruye, agiye kwandika ibitabo, agiye kuba umuntu ico gicera agiye kukironka. Aho ngera ngo nababandi bamuta ngo numupfumu bazoshaka kujya ku mafaranga yiwe. Uravyumva? Ariko kandi ngiyansuye kandi akubwire ndangiza ndakubwira ngo hari ibintu bishika mu buzima bwawe umenga ntibiriko biragenda neza. Ariko ngenda ngo nimba hari Imana yakuvuze ko kizoba mu izina rya Yesu Kristo. Uwo kumbure nta yasenze cyane canke ntiyizera cyane ntavuga mu ndimi sinzi vyiwe. Ako ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igira neza abeza n'ababi, ikabavishiriza imvura abeza n'ababi, kandi bose ikabakiririza izuba hamwe. Kandi n'ijambo ry'Imana rikongereka ngo naho so na nyoko boguta jewe nzogera gute nzokwitorera. Ngena kubwiye ngo hari igihe mu buzima abantu baguhemukira, hari igihe ibintu vyanka, hari igihe ibintu biteba. Ngena kubwiye ngo ntuze wemere yuko circonstances z'ubuzima bwawe zidikta ingene ubaho. Ariko no mu bibi ucamwo, no mu muriro ucamwo, ugumushiza amaso yawe kuhoraho, witege yuko mu gihe gikwiye ico yavuze kizoshika. Bimwe yavuze bishika neza, ibindi yavuze bishika duciye mu bibazo. Ariko aho turinda guca ni hafise ico hatwaye, ariko igikomeye naho tuzohereza kugira ngo azoshitse ico yavuze cose. Kandi ngo niyamara no kugushira hejuru wacishijwe mu muriro bize bimenyekane ko ari we wenyene l'auteur et le compositeur wa succès yawe. Yesu ashimwe cyane. Guhemukirwa biragoye, gutabwa biragoye, kugirirwa nabi biragoye, ibivyo byose biragoye, ndavyemera biragoye. Ariko ngenda kwibutse nkuko Fabrice yaturongoye ivyo yavuze biraba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Duhaguruka dusenga uvuga uti ivyo yavuze bizoba. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ico yavuze kizoba. Yesu ashimwe cyane. Washobora kumbwira ati niko je ntazi ico yamvuze ko nta muntu Imana idafise ikivuga ko ariko nuko idafise aho igusanga ngo ikwereke inyenyeri nuko ibura aho ivugana nawe ngo ikwereke umusenyi wo ku kiyaga ariko nimba ufise ubusabane n'Imana izovuga. Haleluya. Nubiravuga ariko niwe ugomba kugura amatwi ukumviriza. Yesu ashimwe cyane. Uvuga uti Imana ivyo uvuga byose umugambi wawe wose ivyifuzo vya byose ku buzima bwanje bizoshika. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi mpwemu yera aguhe umutima wo kwihanganira inzira z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe dufatanya amaboko twese dusenge. Haleluya. 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 Uvuga uti Mana ndahagaritse gufata inzira zanje. Haleluya. Iri jambo ryaje kumbure kubera uvuga uti Mana ndahagaritse gufata inzira zanje. Hari abantu bariko barapanga kwihora. Hari abantu bariko baripanga kugirira naba abantu bariko baragutera ikibazo. Uravyumva ariko kandi nubaza Imana yuko iyo nzira n'ivyo bintu ugomba gukora. Haleluya. Imana iraguha inzira. Yesu ashimwe cyane. Ndemera ko Imana ifise inzira nyinshi ariko kandi natwe dufise inzira nkeya ariko ari Imana dutahuza inzira zayo. Yesu ashimwe cyane. Imana iraguha inzira. Haleluya. Uri kuritega igitangaza cyane ko bakubwira ngo ugende kuraguza. Yesu ashimwe cyane. Ako ntibikeneye gukoresha iyo nzira. Umaze iminsi umanipira umuntu ugerageza kumukora mu kukuzi ko ari faible kugira ngo akwemerere ico uri kuramusaba. Aho kandi izo ni inzira zawe zo gushika ariko ari inzira z'Imana zidushikana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo atwikorera ku mababa yiwe akaturerura akadutwara. Haleluya. Muvuge no musumira kino gitomvuga uti Imana ndemeye kuja ku mababa yawe untware. Haleluya. Ni uravyumva agushire ku mababa agutware. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turashaka kujanwa nawe, turashaka gutemba mu ruzi rwiwe. Umuyaga wiwe hari gihe udutwara ahandi hantu, uruzi rwiwe hari gihe udutwara ahantu, hari gihe dutakaza control. Uragomba gukontrola ibintu byose, uragomba gukontrola umugabo wawe, uragomba gukontrola abantu muri kumwe, uragomba gukontrola groupe yawe, uragomba gukontrola ministère yawe. Kandi icifuzo cawe ca control kiriko kiraguteranya n'abantu, icifuzo cawe ca control kiriko kiraremera abantu, icifuzo cawe ca control kiriko kironona ibintu. Haleluya. Aho kandi rekura urabe ko Imana itabigukorera. Haleluya. Rekura urabe ko Imana idakora. Yesu ashimwe cyane. Hari gihe mu buzima bwacu bidusaba kurekura. Hari gihe mu buzima bwacu bidusaba gukuramo akaboko kacu. Hari gihe mu buzima bwacu bidusaba gukuramo amafaranga yacu. Hari gihe mu buzima bwacu bidusaba gukuramo kontakte zacu. Tukavuga ati Imana ndakuretse ubitware. N'umushoferi mwiza azogutwara kandi azogushiza. Haleluya. 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 Washobora gutangura gusenga ukadoza ijwi ryawe. Haleluya. Wereka Imana yawe ahantu utanguye kumera nka Sara imbere y'uko nsenga. Ndagomba umuntu wese atangure kubwira Imana yiwe. Nihe utanguye kumera nka Sara, utanguye kwigeragereza. Nihe utanguye kwigwanirira. Nihe utanguye kubishiramo inkomezi zawe. Nihe utanguye kuvyironderera. Nihe utanguye kwikoreshereza inzira zawe na metode zawe. Nihe utanguye uvuga uti Imana ndarekuye Mana kuko siko wambariye gukora. Nimba ariko Imana yakubwiye gukora genda ni sawa. Ariko nimba atari Imana yabikubwiye uhagarike kuko aho hantu uri kuraca ntihagushikana. Ahubwo aho hantu uri kuraca ntihazana satisfaction mu buzima bwawe. Aho hantu uri kuraca ntihazana guhazwa mu buzima bwawe. Umaze igihe uri kurakwepa abantu kubera hari ivyo bari biteze ko bishika ku buzima bwawe ariko bitashitse. Hari abantu bikoreye isoni, hari abantu bumva bari bafise complexe y'ibintu kanaka ariko seruka warabwiye ngo Imana ikugirire neza ukirindiriye reka Satani ntagucishe mu nzira ziwe. Haleluya. Haleluya. Ndumva hari umuntu agomba kwakirira ijambo no guhagarika inzira ziwe. Haleluya. Ubwira Imana uti Imana nshoboza ndahagaritse Mana. Guhagarika ni decision, guhagarika ukwigwanira, guhagarika kwivyikorera, guhagarika gusunika ibintu birakuruhisha, biragutwara amafaranga, biragutwara inkomezi zawe, biragutwara ubushobozi bwawe, biragutwara ibintu vyinshi, bigutwaye n'umwanya wawe ariko nturi kurashika. Nivyo wibajije ngo washitseko, raba nibiguhagije, raba nibiguhagije, raba nta mahoro biguhaye. Raba utanguye kubona n'ibindi bibazo bivuye muri ico kintu. Iki ni gihe cawe cyo kuvuga ati Mana ndemeye ko ukontrola ibintu byose, ndemeye ko ukora ibintu mu mwanya wawe. Nta Ishmaeli nshaka, nta Ishmaeli nshaka, nta Ishmaeli nshaka, nta kintu niremeye nshaka, nta kintu kivuye mu vyanje nshaka, nta kintu kivuye mu mayeri yanje nshaka,
nta kintu kivuye mu kutumvira kwanje nshaka, nta kintu kivuye hanze y'ukwizera kwanje nshaka, nta kintu kivuye hanze y'inzira zawe nshaka. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kolo moshindele basotolo bosi, kishendele masotoko shotolo. Oh, Mana yo mwijuru kuri uyu munsi mwiza. Mana yo mwijuru uri Imana yacu, uri Imana igira neza. Mana vugana n'umuntu wese hano hantu. Mana komeza umuntu wese mwami wavuganye nawe. Mana ndakweretse Mana yacu, Mana imitego Mana yo mwijuru abantu bahora bagwamo, ndakweretse imitego Mana yo mwijuru Adamu na Eva baguyemo, ndakweretse imitego Yakobo yaguyemo Mana yo mwijuru, ndakweretse umutego Sara yaguyemo Mana yo mwijuru, aho kwicishiriza hiwe, aho kwikorera ibintu mu nzira ziwe, aho kwifatira inzira atari yawe, aho kwijana Mana yo mwijuru muri solution zitari izawe. Kuko Mana yo mwijuru rimwe na rimwe tugomba gukontrola igihe, Mana ko tutagomba kurindira igihe cawe rimwe na rimwe. Igihe washinze mwami, ivyo wavuze uzobikora, ariko mwami ntubikora mu bihe vyacu, ariko ubihora mu bihe cawe, ubikora mu gihe cawe. Niwe uzi igihe cawe Mana. Shoboza umuntu wese muri kino gitondo, shoboza umuntu wese mwishengero Mana, amazi imisi ariko aranigana n'ibintu atarakwiye kunigana navyo. Amazi imisi mwami yumva agomba gukura, yumva ashaka grandeur, yumva ashaka gutera imbere, yumva ashaka kwagukirwa, yumva ashaka kunguruza, yumva ashaka gukura, yumva ashaka ko imbibe ziwe zaguka. Yaravyizeye, yaravyakiriye, waravuganye nawe, ariko mwami bimaze guteba atangura kwifatira inzira ziwe, nazo mwami zikatuvyarira bibi. Umwansi akabikoreramwo, umwansi akadufatira mu nyota yacu yo gushika kuri vya bindi, kugira ngo aduhe guhusha, aduhushishe umugambi w'Imana. Ndagushimiye mwami muri kino gitondo, kuko mwami n'igihe tutabaye abizigirwa, wowe uhora uri umwizigirwa. Ndakweretse umuntu wese ari hano hantu yakiriye isezerano ryawe kubijanye no kubaho kwiwe, kubijanye n'ubugingo bwiwe, kubijanye n'ejo hiwe, ariko mwami atariko arabibona, atariko arabikorako, atariko arabigumbira, akibibona umenga biri kure. Ndamusengeye muri kino gitondo, mwe muyere umuhishurire, mwe muyere umuremeshe, mwe muyere umwibutse yuko ni kuri Sara umwana azova, ni kuri Sara umwana azova, ni kuri Sara umwana azova. Umwana ni Isaka, ni vya bindi nyene wavuga, nivyo nyene uzokora. Wewe ntuceregwa, wewe ukora ibintu en dehors y'ibisanzwe, ukora ibintu bidasa nk'ivyo dutahura, kugira ngo utangaze umuntu wese, kandi mu mateka uzomenyekane nk'Imana ikomeye kandi hambaye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ushoboza abantu muri uno mwaka, aho twizeye kugwira. Mana abantu ntibashaye kugwira à tout prix, abantu ntibashaye kugwira mu nzira zarizo zose, abantu ntibashaye gupfa gukora ibintu mu buryo bwo aribwo bwose. Ndasenga Mana ngo ambition Mana ntirengere kumvira, ndasenga ngo inyota yo gushika nizirushe mwami inyota yo kumvira iri mu bantu bose bari muri kino kibanza. Mana utureme mu mutima wo kukumvira no kurindira igihe cawe, kuko watanze indoto niwazozishitsa kandi wazifise muri gahunda ziwe. Mana urakoze muri kino gitondo, izina ryawe rihabwa icubahiro. Abantu bawe barushirize kwagukirwa no gukomera, barushirize mwami Yesu kugwira, barushirize gushika kubikomeye Mana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen. Mana ibahezagire, mugire indwi nziza, mutambukira mu nzira z'Imana. Mana ibagirire neza.